urumva bo bana na Mutoni mu gashingo rugo Ani kado. okay Kado, urumva kado nuvuga niwo muntu tuganira cyane. Abakunzi ba Senga Media TV ndabaramukije muherereye hose nizire ko mumeze neza ko bitemeze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntizonanirwa no gukemura ibibazo byanyu. Jewe nitwa Aloise N257 ndashimira umuntu wese adukurikira ku rubuga rwacu rwa Senga Media TV yumve ko agaciro kumugira n'umugisha. So guys uno munsi nagize ibakwe ridasanzwe aho tugiye gukorana ikiganiro nizeye ko kiza kuba kiryoshe numwe mu batipe babikora neza cyane muri filime y'u Burundi umwe mu babogari dufise mu gisagara ca Bujumbura umwe mu batipe abademo babona bakagongana bro fresh izi Namahoro meshe meze neza. Neza. So guys yitwa Izo Chris beshi muramuzi n'umuntu asanzwe akora neza cyane filime akina filime neza cyane abademo baramukunda byatari bro musiga biteza mutiyaje muri town wapi byo sinjye nivyo man ngo abademo muri town bakubonye amutiyaje aho nyene sha ntabyo ndabona ko yamuko murambeshe ibyo sivyo nurabona ko kuna abademo ku rwego rwo hejuru ndabona ko nije ndabikubwiye ko randabizi wewe ushobora kuba nyene buri bize tubibandaniriza gusa twe nitwe tumenya amakuru byoshika urumwe mu bantu bakundwa cyane n'abademu amakuru y'imisi Chris je ndashima Imana vraiment akazi gute akazi koko ni bon akazi ni bon ndashima akazi kako kagenda neza ko nibaza ibikorwa biratanguye gusohoka bamwe batanguye kubyakira yego easy urumwe mu bantu baronka amadiri menshi cyane ukina mu filime agiye atandukanye hari bamwe bavuga ko filime utari mwitabiryoshe niriheba ngo ukoresha kuronka amadiri menshi bro okay icyambere nta banga nimwe nkoresha gusa kimwe nzi neza kandi shingira ni nahe nuko byose ari ubugombe bw'Imana no bwatsinjabirana Imana iba yampaye naho ubundi nta buhinga suvuga tingana ko nkina neza kurusha abandi bantu bose no bugombe nyene bw'Imana ni gift Imana iba yampaye to cyane ko rero umupogari nyene no hari abavogari benshi bandi ku isi Imana ari abantu benshi beza ariko basi batakora nk'ivyo niko ndakora ubwo novuga gusa ni kujya kuntu nyene Imana igufyondera gusa gakrende kavuga ati torasha mwana wanje n'uburiberaho izi misi heze rero hari inkuru yavuzwe cyane avuga ngo izinga kundanye na Mutoni Oronera bra nyine ibintu byinshi akanya gakuru kageze nimba mukundana koko urukundo bimeze gute we na Mutoni okay urabona twega abakinyi ba filime kenshi yego ivyo turakunda guhura n'ibigeragezo nk'ivyo abakiyumvira umuntu twa tukundana naho kandi kenshi ugasanga ni wa muntu dukorana rero impamvu bavyumvira ni kubera turakina nyene sene kwera filime nyinshi maze guhuriramo na Oronera kenshi twakinda tukunda gukina dukundana sivyo so rero bivanye na kuntu nyene tubiviva abantu birabatira mu mutima bakabona nkuko arivyo bavyumva kandi rero gacu usanga kuko ni n'umugenzi wanje cyane gacu usanga twasohokanye twagiye kunwa cyangwa turi kumwe abantu bakakibaza ibintu by'urukundo urumva urukundo abantu nibo baruremye so ati tugombaje mu ko twakundanye bivanye n'akazi twa turimwo dukundana kwera akazi duhurira mu kazi tugasangira tugakora igikorwa kintu kimwe kandi urumva turi no muri team imwe team Mof igenye na Oronera urumva dusanzwe tunayirimo twese ni uri n'umuvugizi wayo nje n'umuvugizi wa Mof nawe akaba manager urumva akaba ari na CEO urumva nuko rero abantu rero baca biyumvira ibintu vyabo ariko majambo make ntabwo twigeze dukundana kandi ntabwo tunakundana ahubwo tusangiye akazi yakandi dufitaniye n'imigenderanire okay je ndibaza impamvu bayivuga no kuba babona mu makingana babona muberanye kuba tuberanye abantu benshi bamaze kubivuga ariko urabizi neza burya mu rukundo basi mu akazi kamaze kuja mu rukundo hacaba mu bibazo hacatanga ibintu byo masantima nk'umuntu ashaka kina n'undi mukobwa umushiranje ari pembere acafuwa urumva cyangwa ugasanga muri groupe muri team yacu nzanye umukobwa avuga rero twarabonye tubona ico kintu ca mbere kenshi conona amatimu yaconona n'akazi rero natwe twahujijwe n'akazi bisobanutse neza twubaha akazi kurusha ibindi bintu byose none biramutse bishitse urumva bo bana na Mutoni mu gashingo rugo
biramutse bishitse biramutse bishitse yego urumva nyine simuze ngo birahari oya biramutse yego nico gituma ndagusubije mu kabiri urumva nyine biramutse bishitse aba ari ubugombe bw'Imana kandi twese aha turi nitwe tuzi ko tuzohagera ni ibintu nyine twagiye turabona bimwe bimwe twarabisengeye ibindi bikikora yego urumva bishitse bikikora ho bikatara kuvyakira no kubishimira Imana nta n'ikindi no kuvyakira ku munsi w'ejo mwasize ku mugaragaro filme mwakuranye n'abantu benshi bagiye batandukanye ariko turakeneye kumenya ibikorwa by'iwanyu nabyo personnel mabizoja ku mugaragaro ryari muri ko mutegura kuduha ibikorwa bimeze gutupfuba cyane okay I mean nibaza yuko ushatse gusobanura cyano yanje haje filme yanje yego okay je kucerekeye cyano yanje ntacyo ndiyumvirako impamvu ntaciyumvirako ntabwo ndi wa muntu nga ntungi telefone ya 500,000 ejo itakaye singira ububasha bwo kuyirondera singira ububasha bwo kuyigurira ivyo navyo nigira nkora ikintu nzi neza kino munsi ndagikoze neje ko nzosubira ndagikore ya rero gucreate channel so kuvuga ati byonanira ndabishoboye ariko bivanye n'uburyo ofise ndashobora gukora imwe kazoshemara nk'imyaka nk'itandatu nkoze urumva kuko maze gukora amafilime menshi namaze gukora amafilime ari novuga ati ari kuri kategori yo hasi andi moyenne n'izindi ziri hejuru rero ndamaze kubona ivyifuzo vyanje bya filime nokora rero ndavyobije namambone yobije je uburyo bwagejeje nyere personnel ntabwo noshobora ariko uvuze sponsor vraiment hari abantu benshi badwa sponsor ariko sponsor nta muntu azogusponsoriza igihe cyose filime zose zokora ya nk'ubuje nano umuntu ambwira ati Chris bisaba yuko ukora filme imwe nzomenya byose abakinyi nzo kurihira abakinyi amarokation ivyo gufungura ivyo muzo kwamba urumva byose aravyemeza yego ariko cyambwira nga niyo yonyene cyo bigwanako urumva nanje ndavye filme je mbona nshobora gukora ifise budget nini urumva so iyo niyo mpamvu ya mbere rero ntarakrea you channel yanje cyane ntaratangura gukora akazi kanje bwite yego bivanye n'ubwo buryo ariko nta buraca bugacana yandi nejo arige ukumva ndaguhamagara nakubwira muhungu burya ari gikorwa ngomba shye kumugagaro nakene kumfasha promotion urumva ntawo menya rero wabivuze ati hirya ejo ari filme twarekuye je buri filme ari yose mba nkinyemwe abari kwanje yego uri numwe mu bantu no shingira intahe bitanga kubwigikorwa cy'undi muntu uba wakozemo iyo akoze mu gitoko mu gikorwa runaka ndamaze kubibona cyane uritangira ico gikorwa cyane ya cyane gose impamvu ndavyitangira nuko imba ndimo kibaye kibi izina ryanje cyarimanuka yego sivyo kandi rero natwe tuguma dushaka tugume tuduka buke rero nico gituma igikorwa ari cyo cyose jewe wamubona haba ukabona gusa kuri cover y'iko sura yanje kumva Chris ayirimo uzucumenya ko iyo filme yose ni gwanje impamvu abari gwanje kuko bobo ndabakiniye nabi cyangwa bakazana ikintu kibi baba ko baramanura yego rero cyangerageza nkabifata nk'ivyanje hama nkabigwanako rero nk'uyu mwaka ndafise filme nyinshi filme nyinshi kabisa nizi sose cyane muri umwaka mu yamezi 5 aheze nyinshi warazibonetse yego tugarutse ngaho inyuma muri ndahazi ndayirimwo ni yagihuhusi imvururu ijya tware kuyejo urumva no musi nabonye yasohotse trailer mugezo sohoka rendi yego ya le 26 nizo sohoka episode yose rero ndabiharuye ndafise n'amafilme amwe nka Save the Date saison ya mbere yari story yanje ya ndafise ukuntu ni forma mu ntiye byo kwandika urumva navyo numva nko muri mofu nahone haba bakeneye ingufu zanje urumva ndafise ahantu nkora nk'ahantu wanje baravyumva nikorera nk'umuntu yikorera so rero ibindi gusa no saba ni gusengeranira Imana iduhezagire turonka ubwo buryo hama tubandanye dukora amakozi Chris hari abakinyi benshi nk'aba filme ninaguhitisha mu hagati ya Ronera n'ubundi ndaduza guhitamo Ronera reka rero ndaguhitishe mu bandi babiri Ronera reka yubye ko Ronera n'umugenzi wawe cyane okay hagati ya Kado na Mimi Miley abo bakobwa babiri baramutse bagutelefone cyarimwe kuri telefone zibiri ninde watangura kwitaba urazi rero gaho apere ntizo kwinjirira rimwe bishoboka telefone zibiri ikibazo mfise imwe rero vugira kuri okay ninde wa okay ariko muri WhatsApp araza apere zibiri
uri kuravugana n'undi bakagutelefona akazi yindi ninde mwamwe ko muravugana hamunda akagutelefona ukacuvuga ati rindira ukamukupa ukitaba uwundi bivana sije twotwe turaganira sivyo nk'ubu for example ko ndavugana Kado ugasanga twe tutera blague nk'uko nyine bisanzwe nk'umugenzi bisanzwe nkabanzi neza ko mfitaniye na mimi programme ko mahera ngenda kumukiriye turamubwira hinge gato maze nitaba kadiri urumva je ndisobanutse ya ariko reka basijira bisobanure neza bose n'abantu banje bagaciro sivyo ya swate ndashobora kutamwitaba mu mwanya atari bwo ku mutima mubi cyangwa kumugaya ariko nagusa mbanze mpeze ivyo ndimo hamize kumurondera okay impamvu rakwajije maze kubona nkishi muri kumwe Mimi Kado mwishimwe byatari nashaka kumenya rero umuntu atuma wishima cyane iyo muri kumwe hagati yabo babiri okay mwa bantu babiri sinobesha basi ukunda gutera utubrag ugatwenga muri kumwe ani Kado okay Kado urumva Kado nuvuga niwo muntu tuganira cyane tuganira nyine iby'ubujuju ivyo mugana Mimi nawe turaganira cyane mugabo ntashikira kuri level ya Kado kwa Kado nyene turiganira ibintu by'ubwenge by'uburofa byose nyene okay hama ndakwajije ku ruhande rw'abagabo naho ndaguhitishamwo hagati ya Amede na Berindowayo Amede se nura direct Amede kubera iki Amede Amede ari mu bamwe bandeze muri kariyeri yanje ya filme rero abe nta n'umunsi umwe turakorana tuzinanye uko nyene vivi fresh meze neza ibintu nk'ivyo mugabe Amede ni brother Amede ari mu bamwe bandeze mu bintu nyene vya filme urumva n'umuntu nubaha cyane hegejo nakoze ikiganiro na Mugisha ugiye kinye filme Mugisha ngira uramubona aca ambwira ngo urabona ngo abasore bose ngo benshi ko basore ngo bakina filme nga mu Burundi ngo ntibarongora kweli kintu yavuze sinzi nje ndakubaza naho kurambaza nagira kubaza impamvu yaravuze ngo ntibarongora yarekuye kuri Amede nyene ndavuga ati je nyine mubano na Amede ndamaze impamvu adashaka kuzana umugore aje avuga ati kandi benshi ntibashaka kuzana abagore Chris kweli kina udashaka kuzana umugore je ngeze ko gatavyo shaka bro je nabishaka kandi shaka haburi kiri ngo nawe reka nakubwiza ukuri ku kintu cyoco nzi neza ntazosimba kutareka kuzana umugore ico ni ngombwa kuko mu bintu Imana yaturemeye navyo birimwo sivyo ariko buri gihe sinkunda gukora ikintu umwanya wacu utaragera sivyo umwanya wacu nuragera je kandi bwira cyari muto ndashakura sivyo ndashakura gusa ndabizi neza sishora ku ntabwo ari kure tubwireho bari nkajya umwaka cyangwa itariki cyangwa igihe nacyo novuga kubera mugatuze ko nawomenye rega urukundo bashaka kubusara no kumva neza ngo invitation yego ndavyibona mugatwizeze nimbuno mwaka udahera Chris atazanye uyu mwaka umwaka uzahera uyu mwaka igoraheze uyu mwaka wanyereje mu mutwe waramaze guhera kubera bivanye n'ivyo nirirwamwo mbamaze kubona karandiye y'uyu mwaka wose ku bintu rero Mugisha yavuze yuko abahungu badashika kurongora bari muri filme y'u Burundi ukivuga kiki nka wewe nawe sanzwe irimo muri ino industry ntabwo ari ivyo kuko buri muntu wese arafise ukuntu yizera sivyo none Mugisha nawe shako yari mujene akina filme ko yarongoye none ntigeze ko mujene akina filme navuga ati abantu Mugisha yikinye ari mujene sivyo inyuma yaho ararongora none wayi natwe turi inyuma yoca mvuga ko mwe namwe karabona ko nuko murakura cyane tuko turakora cyane erega gukora cyane nivyo tubuza kurongora ahubwo kimwe n'amasaba abantu dusenge tuzoronka abagore bakunda filme bamwe batazotwankira akazi kaje pana bijya urumva kuko twe nk'ubu turakora amashooting twaje nk'ahantu tukamara nk'indwi yose dutataha rero bisaba ko wa muntu basobanukiwe icyo dukora icyo ubwo nicyo mwo dusengera naho ubundi kurongora tuzorongora erega Amede ntararengerana nacakora Amede arabiriye Chris filime y'u Burundi igeze ku rwego rushimishije je ngirageje kubiraba uko byari muri 2020 asiko biri no munsi bigeze ku rwego rushimishije kandi dufite abakobwa benshi baba star ninde mukobwa ngaha muri filime y'u Burundi nubwo ari umustar utokwemera kubana nawe no bose no bana nabo wayi ntobana nabo icyambere nivyo nkora sivyo
rero mbanye n'umukobwa nabikora byo bari byiza cyane kuko ivyo nzoba ndimu azoba bitawukiwe neza sample kuko urumva ari gihe twama dukina amasena amwe amwe abantu kumva ko arakwagiriza ujya munsi ndazi nga byarabaye urumva ariko ari umukobwa kina filme ashobora gutahura akavuga ati ndabizi neza igabakora kina haba rero director ari mu cameraman ari mu ufata son haba ariho abandi bakinyi bari nyuma haba ariho abantu bari kubarakurikirana ibintu vya acting amatara yego sivyo babisobanutse neza bo babizi nta kosa na rimwe yoza kwagiriza muri bijya urabyumva ngo byabaye so rero icyo kintu nacyo ni ikintu cyiza kandi mu bakobwa bose uzi bari muri muvuga muri entertainment basi y'u Burundi aba baririmbye cyangwa abakinyi ba filme sorry ndagoye inkorora rero no bana nawe ni kuba gusa umutima wanje wamushimye nawe yanshimye setu umukobwa nk'inzoga cyangwa nk'itabi ari nk'inzoga cyangwa itabi yo fuma nk'inzoga fani itabi ariho abakobwa benshi abahungu benshi usanga bavuga ati je nimba umukobwa atanga inzoga cyangwa itabi nta kibazo je two kwibanira abana n'ibisa oya itabi se jeje nyene ndanka itabi urumva rero sinoca ntwara umukobwa n'itabi okay Chris akandi kabazo kanje gakurikira nihe filime wakinyemwo ikakuduza wenyine uvuga ati no filime no yambere umushinge kugira ngo ugeze no munsi okay yambere umushinge no mvugana ubuzima nakiniye kwa Sabasi kuko niyo yatumye niyo filime yambere natangwe kubonekamo ariko yaje kunduza cyane gose n'ingingo twakorenga aha muri mofu ingingo seri okay no kuvuga filime wakoze kwa Sabasi niyo yatumye niyo wofata ko yakubereye umushinge uno munsi n'uruhe rugero wifuza ko uzo ugeze ko nko mu myaka 2 iri imbere wibona hehe nko mu myaka 2 iri imbere okay mu myaka 2 iri imbere kwanza ari na myinshi anifuza mu mwaka gusa ko hera maze kuba international maze kuba umukinnyi ari international shobora kuba maze kuja bukimbibe kuko ubu se uvuga ati imbibe mu Rwanda ndazi turamaze kwashika ariko mfise target kurushaho mu Rwanda me basi ninjira Nigeria nkwana n'aba Nigeria cyangwa Sauza kwera abo nibo bantu mu iminsi nkunda kurikirana muri filime yabiri ku rugero rwo hejuru okay abantu benshi bakura kugira indoto z'ibisaza havuga ati jewe filime nkiniye ko indoto z'ibisaza kuri filime kuri Chris nizi gukina muri Hollywood muri Hollywood okay tukakubona na wa Tiger Shiro kabisa na ba Coach and Kiss okay buri muntu wese abafise umuntu afata nk'icitegererezo mu bintu agenda akora bitandukanye kuri Chris ninde mu kinyo wa filime afata nk'icitegererezo kuri iwe cha King Sabasi niwe papa muri filime niwe yanzanye muri filime rero bivanye n'ukuntu yitwara muri societe naba ndavyifuza cyane King Sabasi tuvuge ko ari we role model wawe cyane gose gumenga birantwengeje ukuntu kubera ko ufise indoto z'ibisazi ari muri Hollywood kandi twatubona King Sabasi nawe atari muri Hollywood okay iyo yari indoto y'ibisazi ariko imbere yo kurota ikintu ubanza kuba hino munsi no kuvuga ni wagira nkaho Sabasi agezewe nubwo vyose bira nta kibazo no urabona ni uwo mbagije role model urumva jewe rero sinkiharura aba star bo hanze je mparura abo ngahanya rero uvuzeho nero ndabe abo kwisi wa mbere namuvuze Scott and Kiss rero mukiye wa mbere wa filime nkunda cyane mu Burundi ukiniye kuba nka Sabasi nawe kandi n'umuntu abikora neza cyane cyane kandi ni n'umuntu nizira yuko mukorana neza kuri ko namambona mu bikorwa bya Sabasi hafi ya byose ubu birimwo ubibonekamo Chris nikiye kintu umaze guhura naco muri filime y'u Burundi kikagutirimutsa ukaba wumva kirakujenya ukuntu kumva na filime wanze ugahagarika kuyikora nta na kimwe nikiranabaho no kuvuga nta challenge rigera uhura nayo muri challenge ndamaze kuhura nazo ariko ntizotuma numva menga numva muri filime gacanga kinega kuko muri je ndafise akantu ko kudacika intege rero ndabihura ahubwo nivyo bituma binkuraja kugira mbandanye nkora okay benshi bavuga ngo muri filime ngo hari abakina badahembwa ukuntu uko Chris niyihe filime yigeze gukinamo agakina kwa gusa ntibamuha amafaranga
nta nimwe bapfuma bampa amahera make mbwa barayampa bino kuko hari igihe umuntu agwama akabwira Chris ndakeneye kumfasha ndaguha ifana ariko ifana yaba amahera ya rero icyo gituma hari izo vraiment dupatana bakakuriha kuri kontra bakakurihira icyo wakoze n'izindi ugenda gufasha ariko bakagwa ifana na déplacement nayo bara amahera nta mahera kandi aba make kontra umaze gusinya amahera menshi kugira ukine filime yari amahera ngaha no ibyo ni banga ryanje iyo ni banga ryanje sino bivuga kuko urabona ndashaka kubivuga ugaca usanga swate harabo nkinirira ku mahera menshi abandi make rero sishaka kubamena imitima gusa kimwe nzi bose ndabakinira ku mahera menshi nayahe mahera guhemba cyangwa niwe muntu yo guhamagara ati ngo nkinire muri filime ukavuga ati wapi je sinzi nta numwe amahera nayo tokwemera gukorera amahera ntomera gukorera biravana na seni mba ngiye gukora kuko ko ngenda guca amahera menshi bivana na seni mba ngiye gukina kuko nk'ubu ntiwombwira ko ngiye gukina seni nzi neza ko rimwe action harimo na risk yo kuvunika hama ngice ngenda nca amahera nk'umuntu agiye gukina drama ni ibintu bibiri bitandukanye kubera drama nguma mu nzu muhungu Chris tubananye n'ikiganiro cacu nubwo akavura kare kaduciriyemo gato muri filime y'u Burundi ubona habura iki kugira ngo benshi mu bakinyi b'abarundi tubone bagenda baja bukimbibe bagenda Nigeria ibihugu bya kure bikora filime zikomakomeye ziri ku rwego rwo hejuru filime ikintu kinini cyane gose dukeneye cyane gose dukeneye kandi cyo tuma dushika ku ndoto zacu ni kubura sponsor sponsor zacu ziracyari hasi cyane kuko novuga ati na leta ntize kitunze burya abakinyi ba filime mu iki gihugu abo babizi ariko leta ntiravyemeza kugira irabe kari ikintu citwa sponsor coza kirava muri leta kazira kiduha kuko burya turonse amahera afadika turashaka gukora filime ziri international kuko byose babikeneye amahera ubwo rero ikintu tubuze gusa ni sponsor benshi bamwe mu bantu novuga ngo ntago bari cyane muri filime ariko n'abantu bakurikira filime baba bavuga ngo habuze ngo urukundo ngo usanga nyine ibintu bavuga n'urukundo bavuga Chris twara tumubona kina kwa Liberty muri Soro bone tukimona agenana na Liberty bavuga ibintu byinshi kuri icyo kintu ukibona ukivuga kiki urukundo bivana n'umuntu urukundo bakeneye kuko nka kuri ya pare yaje urukundo mu basineast ndarubona ariko arandi batarubona je mpamvu navuga ati ndarubona nuko neza na neza igihe mbafise igikogwa ndabahamagaye baranyitaba uravyumva abo rero bavuga yuko atarukundo babona mu basineast ubwo rukundo bavuga ni kujya kuntu baba bakeneye novuga kufashwa ugasanga barafise projet bashaka ko umuntu abafasha a jusqu'à Z kandi ivyo ntibikunda atwege twarihebeye filime nta kandi kazi dukora uravyumva rero utaje uduhe ayo gusuma umunsi biragoye cyane ko twogufasha igihe cyose ni hake cyo twaka kugufasha abantu bacavuga ati ba bantu nta rukundo bagira naho ubundi rukundo turarufise uvuma wanga kuduha menshi ariko duhe make tuze dukora uravyumva so rero urukundo rurahari kandi aba babivuga bafise impamvu babivuga nanjye impamvu uvuga ko urukundo ruhari nuko mfise impamvu kuko nta muntu w'umusinasi jaranyere ku rwango kuba ntagendana kandi na Liberty ntibisobanuye ko twankanye ahubwo ntidufise ikiduhuza afisana karakora nanjye fisa aho ndiko ndakora mugato yose ikiduhuza twokorana kandi twagendana kabisa ni gute ndashaka kumenya kandi azihadana n'abantu benshi bashaka kumenya ni gute wisanze muri Mof Team Mof Team umunsi wa mbere nagiye kwikinamo nkuko nyene abundi mukinyi ogenda gukina bisanzwe turakorana ariko icyatumye giduhuza Mof Team nubumwe n'inenge imwe twa dufise kuko twese twa dufise vision yo gukora filime yo kugera kure rero twahuje ivyumviro dusanga iyo bariko baraja nanje niho nifuza kuja cyatwemera gufatanya urugendo uko niko twahuye niko wisanze muri Mof Team Chris urumwe mu basineaste bake bakunda kugira umutima mwiza nirihe banga cyanke ni gute uba wiyumva iyo uri kurahuza n'abantu bose iyo abantu bose babera umwana mwiza kuri wowe ubibona nk'iyihe turufu kuri jewe nibwo butunzi bwa mbere mfise ku isi impamvu mvuze uko umuntu n'umugisha kundi muntu kuko urabona
uko nzinanye n'abantu benshi niko n'Imana igira inzira zoroshe kumpezagira jewe ku mpamvu nyabaki igihe cyose byose avy'Imana Imana ntigeriza kubimfasha ndayibona mu shusho y'Imana ubona iciye kuri Juste tuzinanye cyangwa igaca kundi muntu tuzinanye wa muntu akaba yanzira ituma Imana ishikira vyihuse so rero umuntu numugisha kuri jewe nico gituma umuntu ari we wese simfa kumugirira umutima mubi cyangwa agira ico dupfa kuko ndaza agaciro kiwe ya nico gituma n'Imana kandi yanarimye abantu benshi kuko buryo buri muntu wese arafise role yamuzanye ngaha ku isi haba journaliste Imana barimye kwera ibyo abasinasi Imana barimye baririmbye nuko nyene abapasiteri nuko nyene n'abapagani burya bose nuko nyene so rero umuntu ari wese namuha valere agaciro kiwe kuko ndabizi ino musi atambereye umugisha njyewe cyo nzomubera umugisha okay Chris uri umuyisilamu cyangwa uri umukristo je ni umukristo ariko umuryango wanje wose mvamo n'abamizirima kandi nakorera mu bamizirima byagenze gute kugira ngo uze kuba umukristo kandi wavugiye mu bamizirima ibya mbere nabyisanzemwo sirakubwira ngo ubuhinga sirakubwira byaragenze gute ariko muri je nabyisanzemwo bikandakizwa okay Chris kenshi je mu kiganiro canje kenshi ndakunda gusaba umuntu agira ikintu avuga kugaruka guno munsi nimba ari ruhanure nimba ari ice yumva rubarire ni ikihe kintu ubona gitangaje cyane kugaruka gwa no munsi kugaruka gwa no munsi kintu no bahanura ntibakihutire gukora ivyisi cyangwa kwirukira ivyisi kuko uyu munsi turiho ejo kwera tuzobeho zobari ingabirano y'Imana kandi burya twese Imana yatwandikiye ubuzima bwiza twese Imana yatwandikiye ko ivyisi ari by'iwacu ariko ivyo dukora ino munsi nivyo bituma ivyejo tutabironka ubwo rero twicunge cyane gose ku byo dukora ino munsi cyane cyane twebwe abajene cyangwa abakobwa twavuga bakiri bato bicunge ntibajane n'ivyisi basikwe na tama ya murambo barira ntibagira ivyifuzo cyane gose mu kirundi ntibagira ivyifuzo kuko ugira ivyifuzo usanga ukuragendera no mu nzira mbi ugasanga niho hagiyemwe ibintu byo kuroga swate ugira ifu ugasanga urishe n'umuntu kwera ifu higiterambere giwe ubwo tunyugwe n'ivyo dufise kuko buri kinacho cyose gira umwanya waco nawe jezo bari umunsi wawe ino munsi ari jewe ndose ngenzo bamvuye ku murongo niho uzocukurikira niyo mpanuro no baha banyugwe n'ivyo bafise kuko nawe tuzopfa navyo tuzopfana kabisa upfa wese agenda bisiga ngaha bikaribwa n'abandi Chris je numva no gushimira bro urakoze cyane yindi naco Chris ufise umutima mwiza uzoguma no umutima nyene sinumva tunyene ikigiro je mba numva no gushiramo uri umwe mu bantu turatuganira nkavuga ati n'umujama respect afise umutima mwiza ntagara kubera ko ari umusitare iki bro uzoguma no mutima nyene bra murakoze cyane gose muheza merci beaucoup bakunzi bacu bakunzi basenga Media TV ndabashimira kuko mudukurikirana umunsi ku yundi muzokomeze kandi mwana nacu mugende muri mofu bagora kora ibikorwa biteye ubwoba ibikorwa byiza cyane mubashigikire natwe kandi wandaye mudushigikira nkuko namana bivuze atamwebwe nta twebwe atamwebwe nta mofu atamwebwe nta Chris no kuvuga ngo ni mwebwe mutuma dukora cyane mubananye rero mubane natwe umunsi ku wundi aje kugatwe kanje ndabashimiye ndizira ko na Chris yogenda abashimira nanjye nagomba nshimire rusange abakunzi ba filime ndundi n'abakunzi ba The Real Bad Man izo Chris ndabakunda cyane gose kandi nabashimiye nukuri mubandanye mudushigikira cyane cyane kuri Ornella Mutoni official abataragira abone bagende bagira abone kuko kimwe no babwira neza na neza tufise ibikogwa turi mu kurekura ubwo rero nyamba munataka kuikawa wakula mugende mu muragira abone mwicare umwicaro wo kurya mugani nkunda kuvuga ati muhinga wo kurya ajya amakarabye rero mwo kare mwo muragenda kuri cyano mukamuragira sabone anikindi ndamutsa nabakunzi basenga media nayimaze imisi ntakorera ikiganiro nari bagino kora musa ubwo rero nkuko mwene wacu yabivuze atangibwe nta twebwe vraiment ubwo rero muheza gigwe kandi Imana ibarinde murakoze merci sana izi murakoze cyane